Urudandazwa rw'abana mu gisagara ca Bujumbura rwabaye ndanse. Kurikirana iki kiganiro ukureho inyigisho nyinshi uyisangiza abo muvukana, ababanyi, inshuti n'abaryango. Ni Celeste Umusomyi muri kumwe mu kiganiro. Iyi nkuru murayikurikiranira kuri Menya Nawe TV +257. Kanda subscribe niba utarayikora. Abasenga bakubwira ko iyi ariyo si ya nyuma twari turindiriye. Urudandazwa rw'abana bakiri bato atabwenge baragira, na n'ubu ngubu ntituzi ico babakoza. Kurikirana kino kiganiro. Iyi ni televiziyo Menya Nawe TV +257. Kanda subscribe n'ubundi ndagiye kubibasaba. Ni Celeste Umusomyi muri kumwe mu kiganiro. Nkuko tubishikirizwa n'ikinyamakuru gikorera ku mbuga ngurukana bumenyi yaga, kumatohoza yakozwe kuva itariki itariki 6 gushika itariki 10 n'igipolisi cyo mu Burundi byahagaragaye ko mu burere mu makartie ya Buyenzi na Bwiza hafashwe abana bashika ku 23 bari bimirije kudandazwa. Abakekwa muri ico gikorwa n'abantu 6 bakabamwe bakorerwa ko amatohoza n'ababijejwe. Nta uramenya ngo abo bana bajanwa he, bakozwe iki, ariko ico tuzi cyo nuko bimaze imisi vyigaragaza mu gisagara ca Bujumbura. Bavyeyi mwavyaye mu gaheka, mufitiye urukundo rwinshi abana banyu, raba mubasigira. Abayaya mutazi yo bava, mutazi yo baturuka, ico bakora, imiryango yabo saba kuzana mu rugo rwanyu nkuko mwishakiye. Bigaragara ko abenshi nka bose muri abo bana bashowe n'abayaya abahora babarira muhira, babaha amahera menshi bikarangira babatanze. Haraba maze gufatwa bajanwa mu gasho, ariko abo 23 bafashwe nabari baramazwe kwambugwa abavyeyi barindiriye gushogwa. Nkuko ikinyamakuru yaga kibivuga, kiragaragaza neza ko abo bana bashobora kuba bacishwa mu ntara za Rutana, za Ruyigi, ziriya zegere kuri Tanzania. Ati niho hantu hari abantu benshi binjirira badafise vyangombwa bibaranga, yaba mu kwinjira canke mu gusohoka. Ntibaramenya neza ngo abo bana n'abarundi canke n'abanyamahanga, ariko ico bivuze cyo abantu 6 bamaze gukekwa muri ico gikorwa bari mu minwe y'inyamiramabi. Uwumvishe wese iyi nkuru nayisangiza abandi ntayisangize. Yamara birakuraba, atamwana nta kazoza k'igihugu. Umwana yafashwe nabi ntashobora kubaka igihugu neza. Yamara aba bamwe bubaka igihugu ubu ngubu ni bantemba bugenda, abazokibamwo nabo bana nyene. Yaba waruzi neza agahinda umuntu yakoreye amahera, afise ibihinda, ibiguruka, afise ivyazya n'ivyamena, mugabo atakibonda afise. Iyo waruzi agahinda banye muri we, aho gahinda afise karuta cyane akubo bavyaye agira, mugabo akabura icyo bagaburira. Yamara we aba yizeye ko ejo azobironka. Mugabo umwe yabura uruvyaro ntaba yizeye namba kugora uruvyaro, atari Imana haserutse azopfa ruronse. Yaba waruzi rero agahinda uwo muvyeyi abanye, ntubufata umwana wawe ugahereza umunyagahinga utazi yaturuka, utazi yava, utazi carico, ukamusigira ngo narere, ukamumuha, ukamengura mumugabiye, ntunamukurikirane ati bimeze gute. Urasanga umwana yarezwe n'umuyaya kuva avuka gushika agira imyaka 7, ugasanga n'urukundo nyakuri arufitiye wa muyaya. Niwe yamumesurira impuzu, niwe yamuha amata, niwe yamugaburira, igihe yarira nawe yamuhendereza.
nyamara wo muvyeyi wari ukwiye kumwonsa akakonka amabere ku mezi 6 atanguye kurya ubumucukije. Hariho n'abahera ku kwezi kumwe bakamuha le français, ayo mata akaba ari atunga umwana, nyamara uwo mwana nta rukundo rw'umuvyeyi azigeragira. Ni hahandi ubona abana bageze ku ntambwe yo gutanga abavyeyi babo ibitambo. Ati vyagenze gute? Nyamara imvo nyamukuru yatumwe n'uwo muvyeyi nyene. Muri iyi minsi turimwo, umuvyeyi aravyuka saa 11 z'igitondo, umwana we atarikangura, akiyoza akagenda, agasubira kugaruka isaha 5 z'ijoro umwana yasinziriye. Ubwo buzima umwana akabubamwo umwaka umwe ugahera uwundi ugahera. Ibaze ko n'abavyeyi benshi batakiraza mpande abana babo kugutinya kubasoba ko bafise amaberso babaguriye amurazamwo hariya yarira mwijoro akamuha amata. Yamara ugosa urukundo namba umwana barimwo araronka. Abashakashatsi bagaragaza ko iyo umwana atonse amaberebere ya nyina ntaheza ngo amwumvire urukundo. Yamara sewe umengo vyabaye umugani. Umwana arashobora gukura yamara atazi se. Abapapa bamwe niyo atashe kare agataha yaborewe, umwana wiwe ntagiye n'ikintu kimwe amukurako. Uwo mwana azoregwa n'umuntu azi neza ko atari nyina, ni wa mwana azokura yigire mu biyovyabwenge. Wowe uri nyina nta jambo na rimwe uzowufise ryo kuza kumuhagarara imbere bugira icyo umuhanura, kuko nta n'umunsi n'umwe uzoba wirigeze umuhanura. Ntiyigeze akubona nk'umuvyeyi, ahubwo yakubona nk'umuturanyi. Abashakashatsi bagaragaza ko iyo umwana atarose urukundo rw'abavyeyi, hari imyumvire myinshi ihinduka muri we, imyumvire ya kimuntu kagenda imuheramo. Nibajya wumva bahinduka aba anti-humanist, ibyihebe mpuzamahanga. Nta muntu yarizwe neza abamwe muri bajya. Yamara kuva na kera mu migenzo y'ikirundi, umwana yari umuvyeyi, yaramwosa, yaramugwanagwanako, ariyumyuta bakawusangira, yagivumbi bakarisangira. Umwana yahabwa urugero rwiza na nyina yari umukobwa, nyamara umuhungu agahabwa urugero rwiza na se. Niyo mpamvu ubona umuhungu akura yurira ibiti, yubaka amazu, adakura he ku mwana ahubwo k'umukobwa. Ibyo byose ni urugero ahabwa na nyina. Ese uwo mukobwa w'umuyaya urishoka azozamuheka nkamwe wamuheka? Ni hahandi uzobona umwana ku myaka 3 ari mu bushurashuzi. Kubera iki? Wa muyaya wamuha yigira mu bandi baboyi, wakora ibyo bashatse, ntiyita ku ndero y'umwana wawe, ahubwo wewe musigira ibyo kurya, amugaburire. Udusanga umwana haze atari mwararira yamuhaye amata, ibyo biba bikwiye. Uburere bwe, indero yiwe yahazaza, ibyo ntavyitaho, kuko si umwana wiwe. Nyamara ibyo vyica abana, bikica kazoza y'igihugu. Nkuko bigaragaye muri no misi, abo bana benshi yafashwe nkuko abayaya bamwe bafise ingeso mbi, gukunda amatungo y'ivyisi, atamutima wa kimuntu bafise, bahitamo kubashora, bakabaha amahera atubutse, amwe wamuhemba ayagwije nk'incuro nk'ijana. Yumva ko atabundi buzima, agahita amutanga akigira. Wewe uri umuvyeyi ugaruka guhangayika,